Mu vyirwa vyakozwe mu mwaka wa 2022 mu bushikiranganji bw'ibidukikije, uburimyi n'ubworozi ngo basanze isi y'u Burundi ifise ibice bishika ku 73 bigize ndimwa y'u Burundi arimwo umururazi, ari naho haje umugambi wo gutanga umwavu ku bene gihugu. Ivyo bishikirizwa n'umuyobozi mukuru ajejwe uburimyi n'ubworozi, inyigisho no guhimiriza abarimyi borozi Canésius Nkundwanayo. Mu ruganda bari batunganije mu gisagara ca Bujumbura kuri uyu wa gatanu igenekerezo rya 24/0 mwaka wa 2025. Ubushikiranganji bw'ibidukikije, uburimyi n'ubworozi busanzwe bujejwe na cane mu kugwiza umwimbu nawo kugira tuwugwize. Murazi yuko hariho byinshi bikenewe muri ivyo rero, harimwo na cane ibijanye na ahakorerwa ivyo bikorwa havuga isi ndimwa. Hanyuma hariho n'ibindi biba bikenewe kwaba guha abarimyi borozi ifumbire, inyigisho, eka n'imbuto zirobanuye n'ibindi. Ubushikiranganji nkuko musanzwe mubizi busanzwe bubikorana n'abasanzwe bafasha leta mu gushira mu ngiro imigambi ya leta. Hanyuma muri iyo ntumbero mu mwaka wa 2022 ubushikiranganji bubicishije mu kigo izabu gifatikanije n'ishirahamwe ifise, harakozwe ivyirwa vyo kuraba ukungene isi y'u Burundi imeze, aho twasanze bice bishika 73 ndimwa y'u Burundi asanzwe arimo umururazi. Ni naho rero mubona haciye hajaho bwa mbere biciye muri wa mugambi wa leta wo kwegereza abene gihugu, guha abene gihugu ifumbire ku giciro kitavuna, biciye mu mugambi penisebe. Bahavuye bongeramo igisata kijanye no guha abene gihugu ishwagara kugira ngo dushobore kugabanya uwo mururazi w'isi. Hambavu y'ivyo, kubera yuko twasanze ari ikibazo ubushikiranganji budashobora gukora bwonyene budafatikanije n'abandi basanzwe bakorera muri ico gisata, niho hahavuye hajaho iyi platiforme mwabonye. Iyi platiforme ijejwe gusubiza isi ndimwa akanovera, irimwo abahinga batandukanye bari mu bisata bitandukanye, baba bo mu bishikiranganji, abo mu bigo bijejwe ubushakashatsi, yaba izabu, ama universite, eka mbere mwabonye ko harimo n'amashira hamwe asanzwe akorera muri kino gisata c'uburimyi n'ubworozi. Hanyuma rero hambavu y'ivyo mwarabonye yuko harahavuye harajaho ico twise amatematiki, ivyo tuzokorerako muri iyi platiforme. Ayo nayo akaba ari ashika 3 nkuko mwayibonye. Hariho iya mbere ijejwe ubushakashatsi, hakaba hariho n'iyindi nayo izokorera kuri bijanye no kugarura akanovera ku kisi, eka mbere biciye muri bimwe twita mu gifaransa agroecologie. Eka mwabonye yuko hariho rero n'iki gisata kindi gikorera kwishwagara. Iyi nama rero y'uno munsi nkuko mwabibonye yari inama ihuza abo bose basanzwe bakorera muri ico gisata c'uburimyi n'ubworozi, mugabo bahurikiye muri iyo platiforme iza yaragiyeho kugira ngo twige turabire hamwe amategeko azobagenga iyo platiforme, co kimwe n'ibikorwa bigiye kuzokorerwa muri iyo migwi uko ari 3 nkuko nayibabwiye itandukanye. Hanyuma rero iyindi ntumbero nayo kwa rugushiraho ikirangaminsi c'ibikorwa bigiye kuzokorerwa mu mugwi umwe wose kugira ngo dushobore gusubiza isi akanovera. Ivyo navyo bizoce biza bifasha mu kugwiza umwimbu, mbere bidufashe no gushika kuri yambo na kazoza y'u Burundi bwifashe mu 2040 buteye imbere mu 2060 muri rusangi, eka mbere no kugira ngo dushobore guteza imbere amikoro y'abene gihugu na cane abasanzwe bakorera muri kino gisata c'uburimyi n'ubworozi. Uruhare rw'abarimyi ngo ni ntangere muri ico gikorwa iyo bakoresheje neza uwo mwavu hisunzwe inyigisho bahawe z'uko ukoreshwa. Ibikorwa byose dukora tubikora ku neza y'abarimyi. Hanyuma rero uruhara rw'abarimyi n'uruhe? Murazi yuko ivyo turabicisha
mu bisata bitandukanye byo mu bushikiranganji na cane cane igisata kijejwe gushikiriza inyigisho abarimyi borozi, aho baronka inyigisho ubwa mbere bakaronka inyigisho ukungene ukoresha neza iryo shwagara, turaheza tukanabahimiriza bivanye n'ukungene ayo masi abameze kugira ngo bijukire kugura hambavu y'irya fumbire mva ruganda basanzwe bagura, bashobore kugura n'ishwagara bayikoresha. Abenegihugu ngo bokoresha ishwagara mu gutabira hampande y'ifumbire mva ruganda bari basanzwe bakoresha mu gutabira isi ndimwa, bakongera bagakurikiza n'inyigisho bahabwa n'abafundi b'indimo.